kukuramutsa no kuguha akaze w'umunywanyi wacu uriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweko ariko aravugwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru yihuta dushikiye avuye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ubusuma bukomeye cane buhejeje kuhabera. Ni bande binyegeje inyuma y'ubwo busuma? Boba bivye ibiki? Ese ni ibiki bikurikiye inyuma y'ubwo busuma buhejeje kubera ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura? Ni amakuru yihuta cane, ni amakuru tuvanye mu masoko yacu ngaho ku kibuga c'indege. Turaza kubikurikira nido vyose muze kumviriza ukungene bigenze. N'ayandi makuru yose ariko aravugwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi kubirabana n'umutekano, politike, agateka kazina muntu ndetse n'iyandi makuru yose ariko aravurwa, tugiye kuyakurikira ingingo imwe imwe ukwayo. Ico tegerezwa gukora cogene no kuba warafyonze kuri sabone kugira dushize ko inkuru ice gushikira mu bambere. Imbere yuko rero tubandanya n'ayandi makuru yose, reka mbanze nkenguruke cane ku banywanyi bacu muriko murabana natwe abari ngaha mu Burundi. Mwese ndakengurutse cane, nibagiye namwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bihugu vy'ababanye ndetse namwe muri no mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Nibagiye namwe mudukurikira muri kumeye yabane y'amakungu ya kure. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, n'amakuru dutorezwa n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera hirya nino bakayaturungikira, naje nkatunganya nkayagushitsako, ndetse n'amakuru abariko arava mu masoko ndetse no mu banywanyi hirya nino. Ayo makuru turakorera amatoza tukayabashikiriza uko abariko aravurwa. Reka tubanze dutangurire kubibereye ku kibuga c'indege mpuzamakungu i Bujumbura. Umwe mu bakozi bo ku kibuga c'indege akaba yiyamiriza ubusuma bukorwa ku barundi bariko barahunguka. Habaye iki? Ubutumwa twaburungikiwe n'umukozi wo ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, inyuma yaho abonye abarundi batatu bahungutse ejo bavuye muri Afrika y'Epfo baca banyagwa televiziyo zitatu bari bazanye. Uyu murundi rero akemeza ko ubusuma nk'ubwo bugeze ku mpunzi zihunguka ziciye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Buno butumwa reka tubashikirize nk'uko umukunzi wacu nawe yabuturungikiye. Ubutumwa buvuga buti: ndabahaye mwiriwe, jewe nagira ndabasabe muvugira abarundi bene wacu bariko bararengana mu kwambuga utwabo atategeko rikurikijwe. Jewe sanzwe nkora ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Uyu munsi nabonye ibintu bitanezereje, aho hariho abahungu batatu bari bahungutse bavuye muri Afrika y'Epfo. Uko ari batatu rero baje bazanye televiziyo imwe, no kuvuga ko zari televiziyo zitatu, bakaba bazambuwe bagirijwe ko ngo bagiye gukora urudandaza. Mbega umudandaza iyo avuye kurangura hanze arangura ikintu kimwe? Vyagenze gutyo mu gihe uravye no ku mpapuro z'impunzi bafise zitandukanye, biboneka ko rero ngo bagiye mu ntara zitandukanye. Njewe nagira mbaze abaza amategeko kunsumvya. Iyo impunzi ihungutse hariho itegeko rivuga abiriha mu kubitwara. Yemwe namaramaye kubona umuntu atamburirwa mu gihugu ahungiyemwo akamburirwa mu gihugu ahungukiyemwo kandi ari igihugu ciwe c'amavukiro. Yewe murundi uri hanze y'igihugu uritonda mu gutaha, kuko akarenganyo ko nikabuze, kandi ngo iyo uri kuvugira utwavuye hanze bagufata nk'umwansi w'igihugu kugira ngo bakunyage utwawe, ku buryo mbere nka twebwe tumenyereye ivy'Uburundi ushobora kubisigako n'amagara ukanyuruzwa nk'uko bisanzwe bikorwa ngahi iwacu. Abo bahungu ntacanditse bahawe cerekana ko televiziyo zabo zisigaranywe. Mbega hoho zosigaranywe nande? Bazozibaza nde? Ko tuzi ko ata muntu yemerewe kuja ku kibuga c'indege adakorayo muri iki gihe ca corona. Abategetsi b'u Burundi barakwiye kwisubirako bagahindura ingendo, kuko gushima ico umuntu afise kandi yabiriye akuya ntibisigura ko uca ukimunyaga witwaje ijunja ufise. Ndasavye iyo nkuru muyihanahane kugira ngo ikwire isi yose, kugira umurundi wese ari mu mahanga akeneye gutaha ngo yitavye akamo ka leta nkozi leta mvyeyi azomenye ko umuvyo azohungukana na cane cane amadolari, ordinateri, telefone nziza z'agaciro, televiziyo n'ibindi bifise agaciro
azovyambugwa ageze ku kibuga c'indege kandi ngo azovyambugwa n'abategetsi. Natwe kubera mu mugambwe CNDD FDD batatwizera ntaco twofasha umuntu ararengana tubona tukihorera. Ugize uravuga iketeri gukura nitumenya uko ryasohotse murakoze. Ubu butumwa burahambaye kandi burababaje abarongoye ikibuga c'indege, abarongoye ubushikiranganje bw'umutekano n'abarongoye ubushikiranganje buraba ivyo kunguruza abantu barakwiye kubitohoza bagafata ingingo zibereye. Ayo rero namwe mu makuru yaradushikiye avuye ku kibuga c'indege i Bujumbura. Reka twagira n'umumenyesha makuru wacu akorera ngaho dushikiriza andi makuru yadutorokanirije sangwa kaze. CRDB Bank Burundi kuri wa gatanu yatanguje ku mugaragaro ubuhinga ngurukana bumenyi bushasha internet banking bizotuma umunywanyi wayo ashobora gukoresha vyinshi mu byo mutuma arinda gutonda kuri banki tiriwe arashika muri banki. Ivyo navyo ni kurungika amafaranga ava kuri konti yiwe aja ku makonti ari mu yandi mabanki yo ngaha mu Burundi canke hanze y'u Burundi, kuriha amafacture, kuriha amakori n'amatagisi, kuriha amayinite y'imbonesha kure n'ibindi vyinshi. Ivyo birori bikaba vyabereye mu nyubakwa za Kiriri Garden Hotel mu ntara ya Rumonge. Hari amazu yubatswe hagati y'inkengera z'ikiyaga Tanganyika hamwe n'ibarabara ry'igihugu nimero 3 ya Bujumbura Rumonge Nyanzarake, mu gihe itegeko ry'igihugu rivuga ko amazu yubatswe munsi y'imetero 6 kuri ayo mabarabara asitugwa. Ayo ari kuri iryo barabara mu metero 6 zishika mu kiyaga Tanganyika. Rero bamaze gusitura amazu, abo bantu ngo bategerezwa guca bimuka aho hantu. Ubu ikibazo bafise naho kwimukira, ariko ngo naho batokwimuka kubera iyo ngingo isubirwamo ry'iryo barabara ryari kuzobimura. Mu ntara ya Ngozi muri komine Gashikanwa hari umudandaza w'amakara yapfuye mu gitondo cyo kuri wa gatanu igenekerezo ya 2023 mu Kakaro ku mutumba Ruvumu, aho yarashoye amakara. Ni mu gihe ipine y'imodoka nini ya Actros yicomoye ica iramuhitana, aho yariko asunika ikinga ipakiye ayo makara yarashoye, yaciye yitabira Imana aho nyene. Mu ntara na komine ya Ngozi, umudandaza azwi ku izina ya Minani Christine acuruza ibinyobwa vy'ihinguriro ya Braludi yaraye aciwe ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Kandi musitanteri wa komine Ngozi mu nama aheruka gukoresha abadandaza yari yabagabishije ko batosubira kuduza uko bishakiye ibinyobwa vy'ihinguriro ya Braludi. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu mwanya muto mu makomine hatandukanye ya Muramvya gushika ku igenekerezo ya 31 Myandagaro uyu mwaka turimwo, amatongo yose yacaguwe hisunzwe ko arenza hegitari 2 ku mitumba 6 azoba yahejeje gutunganywa neza kugira azotegwemwo imbuto zisa abarimyi bazihitiramwo. Kuri ubu ayo matongo akaba ariko acibwa ko imikobeko, ni kuvuga ko yazotunganywa neza arenga amahegitari 290. Dutandukire amakuru y'inkino. Kuri wa kane igenekerezo ya 22 mu Kakaro umwaka wa 2021, umuganga Jean-Claude Majambere asanzwe ari umuganga w'umugwi Aigle Noir yararonkejwe impamyabushobozi y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, aho yemeza ko afise ubushobozi mpuzamakungu bwo gukurikirana neza amagara y'abakinyi. Akaba ari mu baganga b'abarundi bake baronkejwe iyo mpamyabushobozi. Ngo yahaye ikiringo c'amezi 3 imiryango 32 y'abateshejwe izabo baba mu kigwati c'igisara muri komine Muhanga, aho ni mu ntara ya Kayanza, ngo bazobe
bimutse muri ico kigwati baje kuba mu yandi matongo batijwe n'intwaro muri komine Muhanga. Ni mu gihe uwo mugwi wariko ushikiriza umuryango wa Rurakobotse Jacques iryo tongo, n'abateshejwe izabo bashikirije ko ikiringo bahawe ari gito, kandi muri bo harimwo abageze mu zabukuru n'imfuvyi batoshobora kwiyubakira inzu zo kubamwo. Inyuma yaho umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitiyano Ndihokubwayo agendeye umupaka w'Ikobero w'Uburundi na Tanzania, agasiga avuze ko abahakorera bose bimurirwa ahandi, abatwara amakamyo baca kuri urwo rubibe barashikiriza umunezero bafise kubera ko ubu ngo abakozi b'ikigo ca OBR ngo ntibakibatevya, kandi igisigaye ngo ni impapuro zibarekurira kwinjira mu Burundi ziva Ikabanga ku ruhande rwa Tanzania. Mu ntara ya Rumonge, ikiraro co ku ruzi Kirasa cari giheruka gucika ngo kiri hafi guherahezwa, aho nyuma yaho hari hamaze kubakwa ic'imfatakibanza, ariko kuri ubu ikiraro kindi biraboneka ko kigiye kurangira kubakwa. Tutandukire amakuru y'inkino. Habayeho ibirori vyo kugurura inkino z'isi yose z'abanonotsi arizo Jeux Olympiques i Tokyo mu Buyapani, aho abarundi b'abanonotsi nabo bakoze urugendo muri ivyo birori. Ni mu gihe Beri Cresus Ganira, umunonotsi mukobwa w'imyaka 22 ariwe yari yaratowe ngo atware ibendera ry'igihugu c'u Burundi. Mu gihe isi yose izokwitabira inkino mpuzamakungu z'abagendana ubumuga zizobera i Tokyo mu gihugu c'Ubuyapani kuva ku igenekerezo ya 20 Myandagaro uyu mwaka turimwo gushika ku igenekerezo ya 6 Nyakanga uyu mwaka nyene turimwo, Uburundi buzoserukirwa n'imikangara 2 igendana ubumuga. Remy niko bimeze azokwiruka imetero 5,000 n'igihumbi n'amajana 5, hamwe na Manirakiza Aline Venancy azohiganwa ku metero 800 n'amajana 4. Ni mu gihe abo bagendana ubumuga ngo bahura n'ibibazo bitari bike, nko kubura ibibuga vyabagenewe, kubura uburyo bwo bashigikira buva muri leta, nk'uko bimenyeshwa n'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe inkino z'abagendana ubumuga Eugene Sabayezu. Eugene agahamagarira leta gushigikira uwo mugwi kuko ngo yashizeho n'itegeko riwemeza muri Munyonyo mu mwaka wa 2019. Mu rukino rwabo rwa kabiri muri Sekafa y'abatarenze imyaka 23, intamba mu rugamba zanganyije n'umugwi serukiragihugu wa Ethiopia igitsindo 1-0. Ico gitsindo kiba catsinzwe na Isa Hakizimana ku munota wa 66. N'ubu igihugu c'u Burundi nico kirongoye itsinda ku manota 4, ugakurikirwa na Ethiopia ifise amanota 2, Eritrea nayo ikaba ifise inota 1.